bacu bakunzi bacu ya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima, mahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Ni mama Nyishu mwaca kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Turacari mwaca gitabo nyene twaherukana kuganiramwo, ni Luka ibice bitatu. Yohana yishura Yohana yishura abamubajije ibyo bakwiye gukora, nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati, mwabana b'inzoka, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwame imbuto zikwiranye no kwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti ko dufise Aburahamu niwe sokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavuguramwo abana b'Aburahamu. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Ishengero riramubaza riti, none tugire dute? Arabishura ati, uwufise amafundo abiri, rimwe narihe uwutarifise, n'uwufise ivyo kurya nagire atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabishura ati, ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati, tweho tugire dute? Arabishura ati, ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Imana idufashe cane. Imana idufashe kandi Imana iduhe gutahura. Ngo nuko ngo bwira ishengero ryari rivuye iwabo ngo rije kubatizwa nawe, ngo aribaza ngo mwabana b'inzoka mwe, ngo ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Iri jambo jewe rirandyohera, iri jambo ndakunda iyo ndarishitse ko kurivugana cane, kubera muri iki gihe abantu bavuga ibiryoheye amatwi y'abantu, abantu bavuga ibintu vyoroheje cane, abantu bavuga yuko twahawe umucunguzi, kandi nivyo. Nanje mu bushize mu biganiro biheruka twe tumaze imisi ko tuributsanya ko twahawe umucunguzi, ndiko ndabwira abantu ko twahiriwe, turabatoni, turabaraganwa na Kristo. Ariko nagira ndababwire, hejuru y'ivyo nibwo umucunguzi yaje, abatamwumvise, abatamwumviye, abatemeye kumuyoboka, abatemeye gukora nk'uko agomba. Nukuri turi mu gihe c'ubuntu, n'ivyo nko abantu benshi bakunda kubivuga, ariko ajya amaraso Yesu yasheshe ku musaraba ntiyayaseseye ubusa. Aravuga ngo ninde yababuriye, ninde yababwiye uburake buzoza? Umve nkubwire, ushobora kuba utariko urabitahura, ushobora kuba utariko urabishikira, ariko wabitahura canke wareka, ijambo ry'Imana ntiribesha. Hazobaho igihe co gucira imanza amahanga, hazobaho aho umuntu wese azishura ivyo yakoze. Ijambo ry'Imana Yesu biravuga ngo ivyo urabikora nanje nkihorera, ukiyumvira yuko mpanye nawe gose. Niko ijambo ritubwira muri za. Umva nkubwire, kirazira ntukamenyera Imana, ntukamenyera ibintu vy'Imana. Gerageza kubera yuko hari umunsi uzoguteye ubwoba, hari umunsi w'ibihano, hari umunsi byo kuvuga ngo hariho ngo amahirwe. Uyo munsi urahari. Rero ngo nuko ngo mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana, ngo kandi ngo ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti ko dufise Aburahamu niwe sokuruza. Ariho umuntu akubwira ngo jewe naratuye, ngo jewe naremeye umwami, urumva ngo vyararangiye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twame imbuto yo kwihana. Ubundi yahandi yaravuga ngo mwihanire kureka. Bene data, hari igihe umuntu aza akavuga ngo bivanye n'ahasengera akatura, canke se akagenda kwirega bivanye n'umwe wese ahasengera, ariko akagenda akirega ikintu canke akihana ikintu, akatura ikintu, ubwo nyene ahejeje azi neza ko rico agiye gusubiramo. Ariko ijambo riratubwiye ngo twere imbuto, ngo twere imbuto, izo mbuto ngo zibe ngo zikwiranye no kwihana. Nukuri tubikorere kureka, ntukirate ngo jewe ngurumva ngo ndi mu gisekuruza. Umuntu wese ku gatwe kiwe. Kandi wumvise ingene ijambo ryatubwiye ngo nayo mabuye Imana yo yagira ngo abana, ngo yo yakuramwo abana ba Aburahamu, ngo kandi cya biti yose ngo itegekanirije ngo kunsina y'igiti. Nuvuga ngo nuko nyene niko biri. Imana idufashe ngo igiti cyose kitamwa ngo kiracibwa ngo kigatererwa mu muriro.
uriko wera imbuto yahe mugenzi, uriko wera imbuto yahe inshuti mukundwa, ko twahawe umwami w'umucunguzi, ko yaje kugira ngo je nawe turonke ubuzima, kandi ko twamuhawe twebwe twese. None wewe bimeze gute? Ko twumvise ijambo ry'Imana ritubwiye ngo igiti cyose kitera ngo kiracibwa kandi kigatererwa mu muriro, none we bimeze gute? Imana idufashe, Imana idushoboze kwihangana, Imana idushoboze gukiranuka, Imana idushoboze kwinezereza. Kuba kwisi biragoye, kuba kwisi ntabwo byoroshe, isi irashaje, isi iraruhisha, isi iravuna, ariko reka nkubwire ni ukuri tugerageze tuzamuke, tugerageze ubwire Imana uti Imana mfasha. Ushobora kuba ufise ikintu runaka kikubujije kwera imbuto, ushobora kuba ufise icyaha cakwizingiyeko, senga Imana, Imana nyene igushoboze, Imana nyene ushaka kwambika imbaraga. Iyo ngeze ahantu nkibuka ko Kristo yaje yambaye umubiri, Kristo yaje yambaye umubiri kugira ngo adutahure jewe nawe. Arazi ko uyu mubiri ugorana, arazi ko uyu mubiri ugoye, iyi si turiko arayizi, arazi ko bigora kuyibako, arazi ko bitoroshe. Ni wowe wo kumubwira, ni wowe wo guhindukira ukamuganyira ukamubwira ati yewe mwana w'Imana mfasha, yewe mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe, kwa kundi wa wundi yabivuga. Mubwire hari ikintu kikunaniye, hari ikintu uzi ko watigeza kuba uriko urakora mugabo utari kurakora, vyanse mutakambire. Kristo arashoboye, arashoboye kugufasha, arashoboye kugushoboza, arashoboye kukwambika imbaraga. Umviriza ngo igiti cyose kitera imbuto ico ngo kizocibwa, kubera yuko nta mumaro kiba gifise. Inshuti mukundwa, uyu mubiri twambaye n'uw'igihe gito, iyi si turiko ni igihe gito, ariko hariho ubuzima bw'ejo hazoza. none ubwo buzima bw'ejo hazoza uriko urabutegura gute? Iyo Imana ikuravye ibona igufisemwo inyungu vy'ukuri, ibona hari impamvu yo guproteja, ibona hari impamvu yo kurinda, yo kuzigama, ibona hari impamvu yo guhezagira. Uri umuntu uri ngaho urahembwa, ayo mahera na yawe, byose ni ibyawe, inzu ni iyawe, nta muntu ubashije guha indaro, nta muntu woha na 5,000 ngo umukuriremwo amarira y'umunsi umwe. None wumva ari impamvu yuko Imana yo guhezagira? Imbuto Imana idushaka ko ntabwo ari imyembe n'amapapayi, oyaye ni imirimo n'ibikorwa. Niba Imana yaraguhezagije akazi, menye ko hari impamvu Imana yaguhezagije akazi. Nushika mu kazi gakore neza, kubera ko hari impamvu Imana yagushize muri ako kazi. Hari abantu benshi b'ibishomeri bari bipfuza ku kazi ariko batabashije kukabona. Hari abantu benshi bari guhezega bagakora akazi neza, bagatonda ku masaha, ariko wowe motife ngo nuko yakora onkle wawe yakagusabiye, kubera yuko uzinanye na naka, kubera yuko uva hanaka, witondera akazi saa 3 abandi bahageze saa 1. Ariko ngo igiti cyose kitera imbuto ico ngo kiracibwa kandi kigatererwa mu muriro. Rero imbuto badusaba ni ingeso nziza, ni ivyamwa twerera abandi. Bibeze gute? Ako kazi kw'Imana yakaguhezagije ugakora gute? Abo bana kw'Imana yabaguhaye uri kubarera gute? Wowe warabakuye mu nda cyangwa se utakuye mu nda, kw'Imana yabashize imbere yawe ubafashe gute? Mbega kw'Imana yaguhaye abavyeyi, hari abana benshi kandi bagerageza gukiranuka, ariko uno munsi ni impfuvyi. Wowe kw'Imana yaguhaye abavyeyi, ubabereye abana gute? Ubereye imbuto iyahe? Nibyo batubwira. Mbega kuri mu ishuri weza imbuto iyaye? Ntabwo weza imbuto yo kugorana, gutirisha, gucererwa. Ntabwo uri umwana atagira indero. Iyo wahamagaye abana batagira indero ntabwo ari wowe useruka. Ariko ngo igiti kimeze uko ngo ubururiro kizocibwama gitererwe mu muriro. Imana idufashe. Abantu muja mu gikoni numva iyo wakoze ku isafuriya ishushe ikaguturiraho gatoyi, ebana urataka ibintu bikaba ibindi. Iyumvire rero uwo muriro w'igihe kitazoshira tuzotererwa, mu gihe tazoshobora kuba twarakoze neza. Rero sinje kugutera ubwoba, ariko nje kubwira ngo ivyo bintu birahari kandi ivyo bintu bizobaho. Umenye uko witwara, umenye uko ugenda muri ivyo bintu. Ngishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura ngo ufise amafundo 2, rimwe narihe utarifise. Baba we, ako kantu karagora. Hariho umuntu ashobora kubika impuzu muri garderobe, umwaka ukazohera iyo mpuzu atayambara, ariko naho yobona abantu bagenda gusa adashobora gufatamwo impuzu imwe wahereze mugenzi. None nawe aratubwiye ngo udufundo 2 gusa ngo utange kamusigarana kandi. Oya, ahubwo urabara ngo nkeneye kugira kejo n'akahige ejo n'akahige ejo n'akahige ejo. Dushaka kugira amastoke, ariko hari abandi bana b'Imana bariko baricwa n'inzara. Hari abana b'Imana bashaka kumara 4-5 badafunguye kandi abo baguca mu maso misi yose. Imana idufashe cyane. Ngo nufise ivyo kurya ngo nagira aco, kandi ngo haza n'abatoza ko ari kubatizwa. Ngo baramubaza ngo mwigisha ngo tugire gute? Mwagiye mwumva nabo yarabishoye
ubundi ngo haraje n'abasoda nabo baramubaza ngo nabarabishura. Ico nico kinezera. Hari igihe umuntu agira hana akavuga ngo ibi ni byabariya ari. Hari abantu bibwiye yuko ibintu byo gusenga n'ibintu byo gukora icyo Imana igomba ari byo abantu batagira ubwenge, cyangwa se ari byo abantu badaciye mu mashuri, cyangwa ari byo abantu batagira akazi. Ahubwo ibi bintu biraturaba twebwe twese, umwe wese mu ruhande rwiwe, umwe wese aho aherereye, umwe wese aho yicaye. Ibi bintu biraturaba. Niba uri umukozi wo mu nzu, ibi bintu birakuraba. Niba uri umukozi wa leta, ibi bintu birakuraba. Niba uri umutoza kori cyangwa se nimba uri iki, ibi bintu birakuraba. Umugwi wose waje kwa Yohana wari ufise ikibazo umubaza, kandi buri mugwi wose yari afise icyo wishura, yari afise icyo umuntu wese yamubwira bivanye n'aho yicaye. Nshuti mukundwa, ntabwo nashatse kurambirana uyu munsi, nashatse kuba utuntu dukeyi ariko twodufasha kubaho neza. Reka nkubwire nta motife, aho nyene wicaye, aho nyene uri, Imana iragomba ko wera imbuto. Ushobora kumbwira ngo ibyo biraba bagira akazi ngo abone bo bokwera imbuto, nawe utagira akazi bishitse ugahezagirwa, uraza umuntu mugenzi wawe nawe wohezagira nawe bikamera neza. Niba bakubwiye muri ikiro cy'umuceri gicemwo kabiri, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Nibyakunanira uvuga ati njye nananiwe ndi umutsindwa, Kristo mfasha. Ariko ijambo ry'Imana ko ryagomba ngo ufise amafunda birafundure rimwe rihereze mugenzi. Rero ibi bintu ni ibintu bitoroshe, kugerageza kugenda uko ijambo ry'Imana rigomba ni ibintu bitoroshe, ariko si ko ari ibintu bidashoboka, ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu twabasha gukora. Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru duheke, Imana yo mu ijuru idushoboze, kugira ngo bikunde tuyiheshe icyubahiro, kugira ngo bikunde tuyiheshe ishema. Imana yo mu ijuru twishimire, turabitunezerere. Imana yo mu ijuru ntize yicuze ahantu yagushize. Imana yo mu ijuru ntize yicuze kuba yarakurungitse ku isi ikanakuzigama ikanakurinda, yarangiza ikanaguhezagera. Aho hari ukuntu bitubwira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twere imbuto y'ukwihana. Hama tugerageze. Ubuzima bwo kwisi buragoye, nasanze ari intambara. Nta mahoro azohera, nta na hamwe, nta genda kimwe tuzoba mu mahoro turi mu isi. Nta nubwo n'ibitugoye bizohagarara, ariko muri ibyo nyene niho ijambo ry'Imana rigomba ko duhagarara, niho ijambo ry'Imana rigomba ko dukomeza. Rero tuti mukundwa, wumvise aya majambo, dusenge Imana, Imana idufashe, Imana idushoboze. Biragoye ariko birashoboka. Kandi nagiye sanga ukuboko kurambuye gutanga kugira umugisha gusumba ukwakira. Witoze kubikora, urabukunda Imana izo kuzigama. Hari igihe Imana ikuzigama atari ku bwawe, ariko Imana ikaraba icyo wakoze ikavuga ati uyu muntu ni ngombwa kumuzigama. Hari igihe umuntu atanga indaro, ugiye kubiraba atari yakagombaga gutanga indaro, ariko Imana ikaraba. Niyo mpamvu mujye mubona hari utuzi Imana iproteja, uruhusi rukaza ukabona inzu yari isa nk'iyikomeye ya materiyo dirable, ukaza kubona niyo yatumutse. Kubera iki? Kariya kazu karimo umugisha, kwa kuriya muntu yagerageje gukora uko Imana igomba. Imana yamuravira munezererwa, Imana yamwishimira. Ni nayo mpamvu Imana yamuzigamye kandi ikamuha. Rero ntabwo byoroshe ariko birashoboka. Bose ngo baraje ngo mwigisha tugire gute. Nanje nawe ndumva tukwiye kubaza Imana ngo tubeho gute, tubigenze gute, tugire gute. Ibintu bikomeje gukakara, kwigiye gikomeje kuba kibi, kwisi mbona yahindaguritse, tubibemo gute Mana, tubigenze gute Mana, twitware gute nk'abakristo, twitware gute nk'abakumenye Mana, twitware gute. Uratugomba hiki numva ariko bikagomba kumenya ngo ntimutoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe. Ngo n'abasoda nabo baraza ngo arababwira ngo ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Yewe umuntu w'ikigera akubwira ngo tugire gute none, ngo nese ko bimeze, ngo isi y'ubu ngo wobona woyibaho gute, ariko ngo ingero zacu zigire gute zitubumbe. Aho umwe wese ariraba, umwe wese arisuzuma. Urabumbwe n'icuri, urabumbwe n'ico ufise, urabumbwe n'ico Imana yaguhaye, urabumbwe n'uko Imana yakugize. Bimeze gute? Ariko nakubwiye ngo nta citwazo, buri muntu wese imbere y'Imana azorenga, kandi imbere y'Imana azobazwa. Rero nshuti mukundwa, wumvise ko igiti kitamye kicibwa kigatererwa mu muriro, kandi wumvise ko hari umunsi mubi, hari umunsi w'amateka. Rero Imana idushoboze kugira ngo tugendere mu buntu bwayo, tube mu buntu bwayo, tugende nk'uko igomba, dukore nk'uko igomba. Ibisigaye izodushoboza. Imana iduhane.